garuka cyane ku gitoro mwashikirije cyane igitoro kandi twakurikiye gose nashaka ro ngaruke ku cyo kibazo gose kubera ikibazo gikomeye cyane simbona tuzogenda mu matora ibyo bitoro bidahari n'ubu dusaba kugenda kwigisha imigambwe yacu cyane se urunani turimo ubwo ni ntambara no kugira dushike ngaha ivyorusha twashaka kubasaba rero ko ico kibazo n'ukuri ufata ko ari ikibazo gikomeye cyane mwavuze ko ari amafrode nk'ayandi ariko mwavuze mbere n'umuntu yafashwe kandi twarashimye ariko umukuru w'igihugu wenyine yarashikirije neza ati ngari ibisuma byafasha bagenda kuyabika hanze birayiba byatwara hanze ivyo bisuma nyakubahwa no kuvuga ko umukuru w'igihugu arinze asemerera murabizi kandi muravye umushikiranganji mutwara mwe mujerwe gufata abononera igihugu cyane ivyo bisuma twashaka kubabaza rero umugambi mujije gufata ivyo bisuma kugira bigarure mu mahera ushekuru ibitoro hanyuma ikino garuka kubyaje ibitoro hari abahungu abonye bamba bahungabanya badandaza ibitoro bita Nyamitanga yabataye bajya abahungu no tuba twiciye ngatwe twese nibo twikora ahubwo ni intwari murabaho ubwato buzabajabukana Kongo biratugume turaba ko twoshobora kubaho kubera ngo abacungere n'umutekano tuzoja amatora kandi bihari nabiye n'umwizero n'uzero zirakongo bw'ibitoro tubone gusa kuvuga kidasanzwe n'abantu bariko muravugira mu batatazi kurusha amagenda ikintu cyitwa fraude il faut craindre ikintu cyitwa fraude cyose turavye nabi hariho ikibazo mutabazi yabajije ikazo mutabazi yabajije none rebe muri Kongo ndetse ndacana ngira komeza ko ni igitoro muvuga kiva muri Kongo ikiva cyitwa kiva muri Kongo banamuze ngo tubavuga ajya icyo mutari muzi nuko ahantu inzira ya fraude ariyo nzira abakimire bashaka uribaza ngo fraude ibikorwa bariko barazana ngo bakuzanira mu nyuma bihera ruko inkozi z'ibibi zinjirira mbere uko fraude kugira yinjire nuko abajejwe intwaro baba barateye abajejwe umutekano nyamirama w'abasirikare nuko baba barateye cyo kimwe ni fraude yo muri douane ni fraude yose ya taxi yose biba kubera abakozi bawubere babisamanje barateye amafraude nta fraude ya douane nimwe ibaho atari uko umukozi wawubere yafashije mu fraude nta fraude ya taxi iba y'amaTVA cyangwa impossible veni cyangwa ya makuru yose iba atari uko umukozi wawubere yafashije uvuga ko abafraudeurs baprofita la faiblesse des agents publics baprofita ko abakozi ba leta abone tiba yatumye gukora igikorwa iki cyangwa ikindi bisamanje kubera inyungu zabo personnel cyo kimwe rero ni mwumva ngo igitoro kiva muri Kongo jewe ko kiva muri Kongo ntabyo nzi kuko nta muntu umwe ariko yakideklara ko yatugenda bari igitoro muri Kongo yakinzanye mu Burundi bakikoresha nta n'umwe ndabona no kuvuga ko uri fraudeur tuvuze tuti amategeko akurikizwa muri byose nakoze mugabo ko tuvuga ngo abakidana Nyamitanga mbere bisire ko abandi muri Kongo rero chungwa bakivanye ku station ngahe no hivi ndeka igitoro kidandazwa commerce y'ibindi kabiri nta mategeko ahari umuntu azana igitoro kivanye hanze akizana mu kibunu hama ikicho kibadeka rero tukimisa ibibazo byose umuntu tweza kwibaza doge twoshikira rero abafraudeur bakira bose bikihanira bankana mugo dukenya tubonetse tutugabure equitablement je niho ngaruka ubumwe wese aronke ibyo arekuriwe mugabo atabagiye kwigungirako abona biko ravuga wa saboteur bamwe baduhenda ngo turiko turakora ati
ati abakozi bahemukiye igihugu ati ntimuri abafata barafatwa nuko bidaca bitangazwa ubwo nyene barafatwa nubu hariho abo turiko tugomba rutangure kurondera bahemukiye igihugu mu kunyuruza TVA kandi si vya kera twavuga na serviceability muri obere kuba barakoze amaformate yabo yose ibi byo kuba notifya no kugira iki mugo bakaguma bagayagana amafaranga y'igihugu ko rero biyemeje urugamba reka natwe turutangura kandi guhera ejo tuzotangura kwere abambere muzovyumva se bashake batera urwamo gute mugo nibaza ko ubwoba bwamo bazotera atahuru uzoshika benshi barishigikira bitwaje ngo bafise amafaranga menshi bafise ngo kungere ngo bama bahinyanyura ntumbaza uko bahinyanyura badahinyanyura nibaza ko imisi bahawe iri kwirarenga natwe tuja ku kivi tukore kandi ndababwiye ko ntababesha ko muzovyumva ko nta gihugu ca fraude gitera imbere mu bindi bihugu umufraudeur baca bamwica mu bindi bihugu barakurasa ugapfa mugo twe tuzokurikiza amategeko y'igihugu kungene yanditse tubikore tubihetse n'ababashigikira rero nabo nyene tuzobarondera cyane cyane bajejwe igisata c'abatoza kore harimwo novuga amasiha yatwinjiranye ko hariho urorero umwe twabonye dusanga ibintu biteye isoni cyane aho twafashe ikamyo imwe dusanga ya declare hafi miliyoni 80 yari gutanga miliyoni 600 dusanga twaribwe gose aho dusanga abantu ba importateur sino bitagwiza tunga kuko sabagwiza tunga n'abahomvya tunga akagenda ikabanga muri Tanzania gakota stock agashiramo imizigo yiwa kuzuza nk'amaremoroke nka 200 agashariha ikamyo imwe iryo kitansi cikamyo imwe kikaca kiguma arico kizana izo kamyo 200 zose abantu tugasanga ikamyo 20 harishe imwe yonyene ivyo byose ni ibintu nibaza ko ata complicité irimwo indani muri service taxateur ivyo ntivyoshoboka cyangwa ugasanga yapakiye itoni 30 zibi cyangwa ibindi mugagashabuka kwa pakiye itoni 5 numve umuntu uyubaho akavuga ko remoroke yinjiye ipakiye itoni 5 kai tuze tonaje yazo ari nimiburi 28 gacha yandika ko ari itoni 5 y'imports yose ni ibintu turiko turakora ko kandi nibaza ko la nouvelle équipe de direction yantuze yabe turiko turayikora ko neza tuzoronka des résultats mugo mwumve ko ikintu cyitwa fraude se yabanira umufraudeur n'umwansi wa mbere w'igihugu ubu turiko turabona kuko twarasanze bamwe bakwepeye mu biyeri buri produit brarudi barazikwepesha abandi bashaka kwepera muri essence barayikwepesha abandi bashaje mu makori kugira igihugu kibetufe ni fumbire ya fobi abantu bariko bavuga tukeneye ire twayibuze mugabo ejo bundi numvise kandi ndashimira abajeje intwaro cyane n'inyamiramabi bariko barakora ku rugero rudasanzwe kaza numva ifumbire ivuye Bujumbura muri capitale économique burya hari mabangaye kabine numvise ngo bapakiye imifuko 126 gavana mukanza ayifatira mu rugazi iri kurajabuka mu Rwanda mwumva iyo tugeze dukeneye ire mu kiyaya aho imiceri n'ahandi hose dukeneye ire mugabo gazomva umuntu yayipakiye saver sisake aracomotse bamufatiye mu rugazi uvuye Bujumbura uri kuja mu Rwanda renga nibaza imitima y'abarundi rero igihari izogaruka ku murongo karashe mu magume n'ivyo mugabo ntitwategezwa kuguma menga turi mitima yayaze arabona bitwa mutima wayaze sinzi ukungene no bita mu Kirundi cigipfaso sinzi ko umuntu ahura turi afise ingorane y'abantu womenga turi kumwe n'abarundi mugabo babagurano
navuze none nk'umuntu aguma ufasha ubutare ubu twirirwa turacungana n'abarundi kurumva tugeze aho ducunga abarundi ku nguvu nyinshi ubutare ubwo baronse bacacomoka ibiharage byeze baritwaye vyose umuceri batwaye wose mugana gashibaza none basi ko mahera data nimba abo bakuguze bayaguhaye ugarutsino uzocubaho gute navuze nabageranije n'umuntu ibisirikare bibiri byo ariko biragwana umwe akaba yatenya ari ngaha ubundi agatena ari hari akarasa amasoro agahera n'amabombe yiwe agaca avuga ati ko byanse rero ko ndakugema impa udusoro dukenya mama kese makenya ndabe mpime ndabe ugaca umushira ati gerageza urabe ati nibombe nari nayibitse reka ndayiguhe yari muri reserve ntaco reka pima urabe ko wongera igituma ndabivuga uko ndabifatanya n'ikibazo mutabazi yari ko arabaza ati muri Kongo bimeze gute ikibazo twagize kuri frontiere ya Kongo muravyibuka ruhagarika muravyibuka gihanga muravyibuka vugizo twagize ikibazo c'abantu badutera baduteye bavuye binjiriye muri Kongo mugiyo bari bavuye murahazi twe twavuga ati igihugu c'u Burundi ni igihugu kitegeza kugira sa sovereignty cyane cyane mu bijanye n'amahoro n'umutekano nimba hari abasirikare mwumvise bagiye muri Kongo banadufashije cyane kuko urabona kuva bagiyeyo nta bitero bindi birasubira kuba mugabo twagiye muri cadre ya EAC kugira dufashanye abarundi rero baritanga bavuga ati reka tuje gufasha bene wacu bakongomani mugabo twongeye tunazibire ntitugume dutegwa nyine gucyo onya twambuka ubuzima bene gihugu bacu nabo nyine bambuka ubuzima gucyo onya kuko mwese murakuze murabizi naho nonda kuje mu madetail ingenera planification y'ibintu byo gusabotara la paix la sécurité au Burundi igenda murabizi mwese aha rero nibaza ko umwe wese nugushira mwakiwe ubwo dushigikire ingabo zacu ziriko zirakora ibikora inka kuko ntababeshe twevariwe turaba uno munsi murazi ko twara tugira iminsi mikuru kurangiza umwaka abantu bavuga ati bigenda gute amabomba agakoroka amagrenade amasasu n'ibiki urano ko twakoze le fête de fin d'année inoheri na bonane bigenda neza ibintu ntivyizanye harimo ingufu zabene gihugu n'ingufu ziwanyu mugaka cabamwe n'ingufu z'ingabo zacu abasirikare n'abapolisi basynchronije bashira hamwe kugira abadefendre la République du Burundi ibiro nibaza ko nivyo kwishimira ibindi amadetail nibaza ko atayo no hava ndonka mugabo ico nemera cyo nuko igihugu cacu gihagaze neza haba ku rwego rw'inyamiramabi haba ku rwego rw'intwara miheto haba ku rwego rw'abene gihugu ndabona ko twese turi hamwe mugabo hariho umwe cyangwa undi nka impulsa usanga abantu bitwa abasadike murabazi mu gifaransa mwaravyize umusadike niwe iyo abonye ugize 6 ashavura abonye ugize ingorane akagira umunsi mukuru abo nabo bibabandi bamuririmbye yitango naba contre 6 abo nabo bamaho bamaho le contre 6 bamaho ibyo nivyo ruvuna intege tubandanya dukora